kubera arazadukosora ni ntabwo mu Rwanda hari amazina bitwa basengimva benshi ndamutse ari twa basengimva ari mu gihugu cy'u Rwanda no mu Burundi ndibaza barakumva basengimva burya namaze no kubona umuntu twasengimva dukurikirana nka ndakuramutse sengimva no mwigeme no mu Jean Bosco Jean Bosco nuko kabisa bimeze twashimira amazi koshika kuri YouTube mwanuka mandika ubutumwa ruvuga ngo ubwo kuno musa ariko kandi twende tuninjira ariko ibeko twinjira mu makuru yacu nyeze naho nashaka hari witwa Toni Kross ruvuga ngo aganira k'iyamakuru ruvuga ngo Gazeta Sport la Gazeta kuva mu gihugu cy'Ubutaliyano niwe yavuze ati kugeza muri kano kanya muri Real Madrid nta mukinyi afise profile nk'iyanje kandi kugeza muri kano kanya uvuga ngo kwa Real Madrid nta profile hari nk'uwitwa nka Toni Kross ati abakinyi bose bari kuno munsi yaba abakina hagati mu kibuga yaba bande batandukanye ati jewe profile ya Real Madrid canke uko sangwa niko ndakina je kwa Real Madrid nta mukinyi numwe afise iyo profile yanje muri equipe yitwa nde equipe ya Real Madrid basore yitwa Toni Kross yavuze ko kugeza muri kano kanya ikibazo nuvuga ngo c'abakinyi beshi batahari kwa equipe ya Real Madrid muremeranya no witwa Toni Kross ko yavuze ko atawundi mukino uvuga ngo canke atamukinyi afise profile nk'witwa Toni Kross. Oya je kuco nshobora gushikiza kwijambo Toni Kross yavuze ubundi muri ruhande ushaka kuvuga ati yavuze ukuri handi nawe ukashobora kuvuga ati yihenze nimba yavuze ko atawuhari ntibisibwe ko atazigira aboneka ariko kandi biragoye ko yoboneka wa Toni Kross muri kano kanya mu gihe ari hagisohoka wa Toni Kross nyene yuzuye twabonye muri Real Madrid biragoye ko twoshobora kubona ya karite ya Toni Kross ubu nyene agisohoka ariko dufise icizere yuko mu myaka 3 iri imbere canke ine dushobora kuyibona ndetse n'uzoba yimusumba muri Bardagire canke tukayibona muri bano abakamavinga bose n'abakibonga ba Jide Bellingham bose n'abakibaza bagitanga bagakora vyiza cyane je ndahagarara ko Ardagire n'umwana agerageza kutwereka ati je ndafise bwa bushobozi bwo gushobora kuba umupasere gutanga amapasi meza ashikira abakinyi amapasi ava mu insinzi twarabibonye karabikona muri Coupe du Monde Club no munsi bako barakina pasi yagiye araho no mwana nka numero 9 no munsi uno Gonzalo Garcia usanga ari amapasi meza asukuye amasantre karatanga amakorne karatanga dusanga ariza ni ya mipira usanga igenda mu buryo Toni Kross yayitanga ko nubwo ibidashitse 100% ariko biduha icizere yuko mu myaka 3 iri imbere canke ine uko azokomeza guhabwa umwanya n'umwana tuzomubonamo ya karite ya Toni Kross ndetse wanashima anayisumbirizeho kuvuga ati reko no munsi ko atawuhari nibisigiye ko atazoboneka ariko kandi ntitwovuga ati ntawuhari ibicijana kwijana ariho ariko ivyo akora ntibishitse 100% nk'ivyo Toni Kross yatanga ariko bitwereka ati icize uko azokomeza guhabwa icizere mu myaka 2 canke 3 azoba afise igihe karite ndetse wanashima no kunamusumba ku ruhande rwanje nemeranya neza nawe ngo nta karite nimwe iri muri equipe ya Real Madrid imeze nk'umugabo yitwa nde Toni Kross ibi ndavyemera kubicijana kwijana ku bwanje ndetse n'ivyo yavuze navyo ndavyumva cyane bivuga ngo jewe canke karite yanje ya Toni Kross nibaza yuko muri Real Madrid atayoba afise kandi ni n'abakinyi bameze nkanje bakibagoye kuronka niyo banabonetse usanga bazimvye niko yakivutse ku bwanje nico namye mvuga ndavuga equipe ya Real Madrid ni equipe nivyo yigeze kugira umukinyi mwiza yitwa Toni Kross yigeze kwandika amateka adasanzwe ndetse binagoye no kuronka umusubirizi wiwe ariko mugabo nkanavuga ni Real Madrid si equipe ikwiye kuba okipe no kurondera umukinyi yitwa Toni Kross cyangwa umukinyi afise karite nka Toni Kross kubera ko karite zose zikenirwa kugira ngo umukinyi afite abe mwiza barazifise muri squad yabo ese nimba mu vy'ukuri twumva ko Toni Kross ari umukinyi ego yakoze amateka cyangwa agoye no kuboneka muri iki gihe twaje tuvyita ikibazo muri Real Madrid kandi Toni utona mufata nk'umukinyi wa mbere mwiza mu mateka y'umupira w'amaguru hagati mu kibuga buryo ugiye kuraba intonde usanga ari intonde nke zokwereka ngo umukinyi wa mbere mwiza wo hagati mu kibuga yigeze abaho ni Toni Kross ubwo rero ku kibazo warumbaje ntiwenda naje kure Ridic no kwemeza ngo muri equipe ya Real Madrid nta mukinyi afise karite nk'iya Toni Kross ahari ariko hari abakinyi bafise karite nziza hafi zoguryoha cyangwa zogira akamaro ya Madrid kugeza hafi ku rugero nk'uko Toni Kross gwa mu vyamugiriye akamaro uretse ko tudashobora kukompara ngo twemeze ngo bizogira akamaro nk'ivyo kagize vya Toni Kross mu gihe bataragera ko mu vyo yageze ko Toni nuko kabisa ati Toni Kross ugeza muri kano kanya karavuga yuko atawundi mukino uvuga ngo anahari muri equipe de Madrid ashobora kuba
yo ushobora kubavuga ngo uno munsi novuga ngo arahari afise profile yiwe ati n'abari kugeza muri kano kaya barazimvye bisigura ko kwa equipe de Madrid uno munsi witwa Toni Kross nta mukibara murampa twari twarivuze wanashaka mu minsi yezo tuvuga ngo ni Toni Kross uno munsi abakintu uvuga ngo basangwe bahari yabitwa abagirageje bitwa ba Ardagire abatandukanye twabuza bitwa ba Jude Bellingham abafite Valverde tuvuga ko nivyo Toni Kross ahari no munsi biba bigoye gushaka ko twumva yuko Toni Kross ashaka kuboneka ati arashaka kuboneka mu ngabo ni muri babakino uvuga ngo baboneka Gake canke afite na profile yiwe nivyo novuga ngo turavuga kuri Toni Kross ariko je nibaza ikibazo gikomeye ridice kubijanye n'ibi vya Toni canke se nano majambo ya Toni ambwira ijambo rindi rikomeye rigomba kumbwira ngo mbega kuko majambo Toni yavuze ngo Real Madrid nta mukinyi bafise ameze nkanje nka Toni Kross ati kandi kimwe gusa canke kibabaje nuko jewe Toni ntazokwigera ngaruka muri Real Madrid kandi babizi neza aravuga ngo ikindi kintu nuko abo bakinyi nkanje ari bake cyane bagoye kuboneka mu mupira w'amaguru kandi niyo babonetse usanga ari abakinyi bagoye kurunga kuko usanga ari abakinyi bazimvye ibi rero niko kuri 100%. Ariko reka ndababwira ikintu kimwe. Real Madrid bafise umukinyi yitwa Jude Bellingham agomba gufita karite nk'izumukinyi yitwa wa mbere mu mateka w'umupira w'amaguru hagati mu kibuga yitwa Zinedine Zidane yitwa Jude Bellingham. Uwo Jude Bellingham ivyo akina ugerageje kurabuza gusanga ni karite zigomba kwegera karite z'umugabo yitwa Zinedine Zidane. Ubu Zinedine ugerageje kuraba nk'urutonde rwashizwe hanze n'ikinyamakuru citwa Goal mu minsi bikirenganye Zinedine Zidane wo mukinyi wa mbere aza mu rutonde rw'abakinyi beza hagati mu kibuga. Hanyuma gacu ndabira uwundi mukinyi novuga ngo yitwaye neza kuruta abandi n'umugabo yitwa Maldini Michael Platini uno n'umufaransa yanarose Ballon d'Or hari yego afite hari umufaransa kwa Ballon d'Or n'umukinyi wa kera wa equipe ya Juventus yakiniye mu gihe kimanje 1982 yarakina mu equipe nka za Saint-Etienne na za Nancy mu gihugu cy'u Bufaransa. Uno nawe nyene numwe mu bakinyi novuga ngo bigeze kwandika amateka ndetse aza no kuba mu bakinyi ba mbere beza umupira w'amaguru. Kandi no mukinyi ugerageje kuraba karite ziwe sizi karite za Toni Kross. Oya sizi karite za Toni Kross. Tugiye kuraba n'abandi bakinyi canke tukaraba Toni Kross yo sanga herereye uza gusanga ari nyuma y'aba bagabo ba Lothar Matthäus abagabo nka ba Seri Bobby Charlton n'abandi bakinyi batandukanye kuburyo uza kumusanga n'imiburi Toni aza kuza mu bibanza inyuma ya Luka Modric mu bijanye n'amateka canke mu bakinyi beza bigeze babaho hagati mu kibuga mu mupira w'amaguru. Toni Kross urashobora kumusanga mu bibanza vya 12 nyuma y'abagabo nka Xavi Hernandez nyuma y'abagabo nka bande nkaba Iniesta. Aha ndavuga ku bijanye n'intonde zashizwe hanze n'abahinga mu mupira w'amaguru nk'abakinyi beza bo hagati mu kibuga. Ubwo rero binyereka ngo nivyo dushobora kuvuga ko abakinyi nka Toni Kross babuze. Ariko mugabo equipe yose ishobora kwiyubaka kuri strategy zayo hanyuma ikagerageza kubaka abakinyi ifise ikoreye kuri bo idakurikije ngo abakinyi ngo bakeneye kuba nka naka. Biragoye ko tuzobona umukinyi nka Casemiro, biragoye ko tuzobona umukinyi nka Iniesta mugabo niba bufise Pedri Gonzalez uraza kuvuga ngo nta kibazo na kimwe fise. Uraza kubura muri Barcelona umukinyi ameze nka Xavi Hernandez ariko ukavuga ngo muri Barca ndashobora gukinisha Dani Olmo akama ibintu vyiza ndashobora gukinisha Rafinha akama ibintu vyiza muri cha kibanza Xavi Hernandez yageze kwandikamo amateka kuko na Xavi yahinjiye hari abandi bakinyi bari bahari bakomeye bakinyi ibintu bitandukanye n'ivyiwe hanyuma Xavi akaza na version yiwe agakora amateka. Rero kubwanje biragoye ko dushobora kuza kuvuga ngo dukene muri Real Madrid umukinyi afise karite nk'iya Toni Kross canke yindi ariko mugabo karite zihari nizo zibereye kuhaba kandi nizo mugenzo ba developer zoshobora gukora vyiza tukazokumva mu minsi iri imbere dushobora no kuzirutisha uwo Toni Kross yanditse ayo mateka canke ariko aravuga muri uwo mupira w'amaguru. Rero kubwanje no kuri kuzuye Toni Kross yavuze ariko mugabo sinovuga ngo ni 100% ivyo equipe ya Real Madrid yari ikeneye. Houston tukiri kuri Toni Kross no munsi ivyo byadakuba vyoroha ko dushaka kubona Toni Kross ashobora kubaboneka avuba mu ma equipe atandukanye canke muri equipe de Madrid.
uno munsi nizere ko umugwi wa Real Madrid ntuko uragwanira cyane ngo kurondera umukinnyi nka Toni Kroos. Real Madrid uno munsi barondera wa mukinnyi ashobora kuza akabafasha ibyo bakeneye mu kibuga, bitavuze ega nuko Patrick ashobora kubivuga ntituzokwamira muri za karite ngo twifuza umukinnyi nka Toni Kroos. Toni Kroos yafise ibyo yatanze mu mugwi wa Real Madrid, ariko kuva Toni Kroos ataraza uca usigura ngo Real Madrid ntigera ikora vyiza, ntigera ukora neza. Hari ababikoze bagakora vyiza, ariko Toni Kroos amaze kuza yarazanye version yiwe, arakina ere yiwe, arafatisha mu mugwi wa Real Madrid. Ariko no munsi muri Real Madrid turafise abandi bakinyi, turafise ba Chouameni, turafise ba Ardagire, turafise bano ba Kamavinga, turafise ba Federico Valverde, turafise ba Jude Bellingham. Uriko uranyumva? Uno munsi nabo nyine bashaka kuza bagafasha mu Real Madrid ugatwara igikombe kimwe canke bibiri. Uriko uranyumva? Ariko ugegeje ko baraba udusanga ivyo batanga badatanga hamwe bya Toni Kroos bidasiguye ngo rero mu Real Madrid guzo twara ibikombe ni kugira abantu nk'iyakati ya Toni Kroos. Uno munsi barafise Ardagire, barafise Jude Bellingham, barafise Federico Valverde, ashobora kwevoriwa agatanga n'ibirenge bijya Toni Kroos yatanga mu Real Madrid. Bivuze gute rero Jesse namupinga cyane Toni Kroos. Toni Kroos yavuze byo atuno munsi nta mukinyi ari kuri karibe nk'iyanje uno munsi muri Real Madrid bafise, ariko bidasiguye yuko atazigera aboneka canke hatazoboneka n'umusumba. Rero jewe ikintu cha Toni Kroos sinogipinga, ariko nibisiguye ngo Real Madrid ngo izociba mbiko badafise Toni Kroos. Jewe nemera ko Toni atawe bazoronka kandi atamukinya ameze nka Toni bazoronka, ariko bashobora kuzoronka umurenzi. Ahubwo biragoye kuzobona Real Madrid igerageza canke byo babiri kuri Real Madrid mu gihe bogerageza kurondera umukinya ameze nka Toni Kroos aho kugerageza ko bakabakinya ahubwo bazana ere yabo nshasha. Toni numukinyi novuga ngo yatanguye kwandika amateka kiri muto, kuko numukinyi yinjiye muri bino bintu byo gukina umupira w'amaguru nko wabigize umwuga ku myaka mike 17 yaramaze kurira muri scene internationale canke se kuri scene y'aba professionnel babakinyi babigize umwuga. Ariko Toni Kroos nubwo vyagenze gutyo akaba umukinyi novuga ngo adasanzwe umupira w'amaguru, sinibaza ko Toni ku myaka 19 yari umukinyi ekipe zari zikwiye guhanga amaso zivuge ngo nta rose Toni Kroos sinobaho canke se nta rose Toni Kroos ndabona yuko umenga ibintu birapfuye, kubera ko hari abandi bakinyi beza bariko bandika amateka umupira w'amaguru muri ico kiringo. Bimbwira ngo nivyo amateka Toni yarayanditse, ariko hari umwanya vyamusavye kugira ngo amanze ategure ashobore gushika ku vyo yagezeko muri kariyeri yiwe cyane. Niyo mpamvu n'uyu munsi ku bwanje bigoye gushoka tuvuga ngo biragoye ko tuzobona Toni Kroos cyangwa umukinnyi ameze nka Toni Kroos, ahubwo dushobora kubona umukinnyi afise karite iruta cyangwa itanga vyiza kuruta ivyo Toni Kroos cyangwa ivyo karite ya Toni Kroos yatanga mu kibuga kwa Real Madrid. Kubera iki? Kubera ko Toni yari wa mukinnyi nivyo mwiza, mugabo yari wa mukinnyi arondera canke aprofita abandi bakinnyi bariko bakinana nawe, sivyo? Twibukanye neza muri equipe ya Real Madrid iyo ufise Vinicius Junior, Toni yarafise yo karite yo kumuha umupira kubera ko Vini aranyaruka bigakunda. Toni Kroos akitwa umukinnyi yakoze ibintu bidasanzwe kubera ko yatanze pass nziza, kandi Vinicius yavyaje umusaruro canke undi mukinnyi ba Cristiano Ronaldo erega yakinanye n'abakinnyi beza. None duce tuvuga ngo Ardagire wa mukinnyi ubona yuko umugwi wabuze ahantu kura ballon arayizungurukanya, arashoboye kujana umupira ushikanye kwa nyenewo cyangwa umuntu yipfuza kushikira. Ufise umukinnyi yitwa Jude Bellingham, ufise Federico Valverde ashobora gutsinda ibitsindo 10 muri championnat kandi nako muri sezimwe, ufise n'abandi bakinnyi batandukanye. Ubwo bimbwira ngo warukeneye Toni Kroos aze kugufasha, kandi abakinnyi bariko barakora bariko batanga na statistique nziza kuruta nizo Toni yatanga mu kibuga muri Real Madrid. Rega passes decisive Toni yatanga muri Real Madrid ubu urabona yuko Ardagire arashobora kuzikwiza muri sezimwe. Ibitsindo Toni yatsinda urabona ko Federico Valverde arashobora kubirenza muri sezimwe. Ubwo rero binyereka ngo equipe ziriko ziriga kubaho zidafise Toni Kroos, nubwo zari zaramenyereye gukina muri je za Toni, ariko mugabo nibaza ko equipe igerageje guhindura je ikamenya ngo Toni naramutakaje, reka ngerageze gukora ibintu by'iwanje mu buryo bw'iwanje, ishobora gukora ibintu bidasanzwe kandi ibintu byiza muri style cyangwa muri football yayo ibiri kurakina muri ico gihe. Erega ikindi naco uno Toni Kroos kuvuga no majambo ntitwanabihaririye mbere wanashima, ariko kandi Real Madrid yaratunze abakinyi beza bakinyi hagati mu kibuga batanze vyiza bitandukanye
bitandukanye n'ivyo Toni Kroos aje gutanga kandi ntibisigura ngo nimba Real Madrid yaronse ibikombe ko yabironse ku bwa Toni Kroos twibukanye neza na neza Real Madrid yatunze ba Ameze Ozil none mumenyereza wabo igihe ciwe gikina umugore no Zabi Ameze itagomba kumera nka Ardagirere basamike dira bose bari ngaho mu Zabi nawe ukuntu yakina yari wamukinyi mu mukino wiwe yagomba kumera nka Toni kubera ko mukino wiwe hari ukuntu wewe yakinisha club ariko mugabo ukabona yuko nubwo ari mu kibuga ariko aranakoca charimo ariko arafasha ababwira panga kuno gira kuno iruke nimuze tuwatake nimuze tuzibira abasatirizi nimu ugasanga nivyagumamwe mu kibuga niko Toni yari ameze kubera ko Toni yatuma equipe itwara match nkuko avyipfuza nivyo Ardagira ko aragerageza kwiga mugabo ubona yuko atari ko arashobora neza ariko nibaza ko Jude Bellingham yigeze kubikora ukabona ko Jude mugiye uwo munsi ari kwaza agomba gutwara imipira nyaruka tayari Real Madrid barakina football nyaruka uwo munsi mugiye Jude ariko araza agomba gutwara umupira ugenda bukebuke tayari equipe yose iraza kugenda bukebuke rero kubw'ivyo niko kantu Toni Kroos arusha abandi bakinyi AkezaBurundi Kuko nimba nkeneye ko canke ndiko ndaraba match ndabona yuko muri kino gihe harageze ko Real Madrid tumire nk'abapunguje tureke kwataka hanyuma iki kiringo nacu harageze ko reko twataka ugasanga umukinyi niwe coach wo kumenya ngo iki kiringo reka twataka iki kiringo reka tugende bukebuke ibi nivyo muri Real Madrid bikibuze canke niyo kalite nkiriko ndabona umenga irabuze muri squad yabo kubera ko Fede ntabizana kubera ko Jidumenga muri iki gihe ntari ko aratomora neza ntari ko arabizana canke bitanga uko ashaka kubera ko nabandi bakinyeri muri Modric ariko arinja sivyo azana neza na neza rero kubw'ivyo niko gakarite ko nyine kakibuze kagikeneye ku developer muri club ya Real Madrid andi ibindi byose bo kwifuza kugira nk'ivyo Toni Kroos yarafise bo bibona muri squad ya akakarite bwana Patrick ndizeye neza na neza ijana kwijana ko kazoboneka ni kibazo gusa c'umwanya no guha umwanya bakinyi wo kwigaragaza kuko umukinyi ka kintu no munsi agakina nejo ategeza kubona ati jewe umumenyeza nkeneye kwiki umugu nkeneye kwiki aha hantu ndakwire kugira ico ndahize kugira ngo nevoriwe kuri uru ruhande nuko kabisa bimeze kuri Toni Kroos novuga ngo yamaze kuvuga yuko kugeza muri kano kanya muri equipe de Madrid atamukino uvuga ngo asangwa afise ino karite nk'iyasangwa afise kugeza muri kano kanya muri equipe novuga ngo ya Real Madrid ivyo nibaza ko mwamaze kumumva yuko kugeza muri kano kanya atamukinya hari mugabo atamukino uvuga kugeza muri kano kanya adashobora kubasubirizwa ubundi Toni Kroos ni Toni Kroos nyene ariko kazoza ubundi Toni Kroos nimbe ko yatuba ko ramengo umusaruro uri kuragenda neza hari impamvu iko tariko biragenda neza ariko biratanga icizere ko mbere wanashaka nko Messi dushobora kuzobona equipe ya Real Madrid bishobora kuba bibananya bigenda neza tuva kuri Toni Kroos dusimbira mu gikombe novuga ngo cisi kimigwije kuri aba wanashaka guhera ku munsi wejo duhera kuri kino novuga kuraba ku munsi wejo kino kurabera hari kibuga cha Madrid Stadium rukino novuga kurahuze equipe ya AkezaBurundi nino equipe ya Fluminense match novuga kira sifu wache kira vuzwa n'uwitwa François Rotexe mu France novuga kira ashobora kwekaragikira ino match ku munsi wejo n'urukino novuga ngo gwage kuba nurarangira tuzoshika kuri 2 ku busi novuga ngo vyage kutsindwa ku munota wa 18 na João Pedro ku ruhande rwa gitsino cyiza cyane ku munota wa 56 bagarutse novuga ngo witwa João Pedro ayonge gutsinda igisindo ku ipase nziza yitwa Enzo Fernandez match wanashaka kuba inarangira igitsino cyo kuri bikubusa ariko kandi harigeze kuba habana penalty byavuze ko mengo ni penalty abandi bavuga ngo ntabwo ari penalty ariko batavuga ngo 36 umupira bateye witwa Renate ku mupira kuri witwa Televasha Roba ariko umuhagarikizi